ndashitse ngenda kureke ntahe oya hariho icyo nashaka kukubaza ati kujya kuntu twigisha ku ishure je birandyohera cyane kandi birananyubaka ntamwe nashaka uzoza uranyigisha na je burya Florence nana kimwe kinanira Imana sibyo uzi urafata umwanya ugasenga uri muhira ugasoma Bible ni byiza gusenga dukunde gusenga kuko nta kintu na kimwe dushobora kugenda neza tuko turasenga no ku ishuri agenda ushobora kubitora udafise Imana kugira ngo Imana kugira ngo ubwo buntu bwawe buzobara makuru wewe uzafata umwanya usenga ni byiza mama nashaka nk'ubu turose nka taribre uzoza uramfasha dufashanya cyo nta kibazo vrema nkajya kayo turonka ugasanga nta mwigisha yaje kutwigisha ariko turicara hamwe tugasanga ijambo ry'Imana nta kibazo ego nashaka nanje we tuzovugana vrema nta kibazo ko mpari no kuri nkaba nkunda gusenga ndagufasha dufashanya ego kandi byiza no gufashanya abagenzi beza barafashanya kandi bakayaga n'ivy'Imana sawa rero tuzovugana nejo ego merci sawa Yeah. Isa shinye mama. Mbese mwe ndakubaza aya niyo masaha utahiye? Nari kwishushinja muri biblique ne mpamvu nateye. Wari kwishuri kuva mu gitondo kugeza no masaha. Hagutaha kare ufasha abandi bana koza ivyombo kumesa wowe witahira amasaha wishakiye sivyo? Nuko mama mbabare nabaye uje gusenga. Okay. Ibyawe bizomenyekana. Injira mu nzu hure na so nawe. Isa shimi papa. Egera bunye. Uvuye? Nari kwishushisha muri groupe biblique gusa. Tamege biblique gusenga. Aya masaha? Mbabare papa byasingateye. Hiriki. Mbabarire. Ubu rero ngaho wabonye ko gwita. Usiga ungeranya n'imiserebanye n'imbeba zo mu nzu. Umenye ko ndi mugabosha. Ivyo wigira bizohinyuka. Nyikamva imbere. Mama Samuela. Sa. Aho bere muri nzu riko kora ikigaye. Anone ko amasaki. Anone ko amasaki. Ariko abagore aho ari gukora ikigaye. Tugende none. None abana bashize hehe? Samuela. Parfait. Bahejeje kwitegura mugabo. Parfait. Mama jenda undi gago. Samuela digahe. Tugenda arashugumanza. Ariko murabona ukuntu none umwanya. Tucomoke. Ariko papa mama. Wabonye impuzu Parfait yambaye? Ntagende yihindure frame. Papa, mama. Mwanyumvishirije agakosho? Reka ivyo bintu nababuze. Yarutse tugende. None iyi mpuzu ni mbi. Ahubwo ni munyarutse tugende. Tugende umwanya wawe by'amahuzo ngaho. Musuye kuja mu by'amapana. Reka basi bane dusenge kandi mbere yo kugenda dusengera urugendo. Papa je narababariye muri iyi nzu tu. Muri iyi nzu twarakoronijwe. Reka ndabereka. Mama muri iyi nzu twarakoronijwe. Umviriza rero. Mureka dedembe hama tugende. Mana cyo mwijuma no geneza tata wera. Turaje imbere ya Mana tweka urugendo tugiyemo. Reka ujane natwe tugenda amahoro tugaruka yandi. Imizina ryawe gira Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.
amen. urera urera nta n'umwe musa urera urera mana urera nta n'umwe musa mana cumi juma ugeneza data wera ndaje imbere ya mana imbere byose nsaba imbabazi kugira ngo nakoze mana bitakunezereje mana ndagusaba mana ngo mbe hafi undinde mana nzire muri no joro ngiye kuryama ikamara ikababazi kuntwikira data wera mu izina rya Yesu Kristo nansi bitava ku mana byose ndasi by'umugwanizi mandere bosha kataya mazintarabasa ndere bosha mana unyuze mana ntunganye data wera mbe hafi mana ngwanirire ndanse mana imitego ya satani mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye musaza wanje data wera ndasengeye papa ndasengeye mama reka mana bajyamo amakoro mana bazovuka yandi ndasengeye bana twigana mana babe hafi barinde mana bazigame mu izina rya Yesu Kristo ndamagaye mpemurira marayika bawe bankikuze data wera tukuze no rusago data wera bari natwe muri no joro baturinde mugwani satani mu izina rya Yesu Kristo misenze amen. Uyu mukobwa uramuzi? Ndamuzi. Uyu uramuzi nyene? Uwo si Bera aho hirya. Bera rero. Bera yarampfiriye. Ari no mu kwihisumu. Arimo kwimanika ku mugozi. Wewe. Ubu rero ngomba ninjire muri studio. Kubera sanzwe ndamukunda ndamusohorera akaririmbo. Urazi kuririmba? Jewe. Kandi wewe nasanze ugayana wewe. Oya sumugayana ntabyo. Wewe nasanze ugayana Claude. Linda ndakwereka. Nilimpenda yule demu akajifanya mukosefu. Ijya gatatu. Wumvise? Ndabyumva. Subiramo twumve. Toka ntiwayumvise none ngo mbare ngaho gutangirira. Usigaho ugayana. Uraza aho ngomba na sorry. Lelele. Hajya nyene. Ego. Hajya. Ujya mu jumura arazi gukubita arazi guhushura beat. Arabizi mbere. Rero je ngomba nze ndaririmbira udukobwa twiza urumva kubera je nitwo nikundira. Nitwo nikundira sibyo? Wabe. Tutaza turajyana? Oya urazirinda kwirinda. Iryo jwe uri gukoresha mu kuririmba imiziki ngo uri kuririmbira abakobwa wapfa muri koresha mu kuririmba Imana. Bombafu. Imana? Jewe. No Imana je ndayizi kwibaho. Mugabo jewe sinohagarara ngo je ndiko ndatanga amafaranga ndiko ndagira. Jemba ngende kuninahaza jewe. Ndirimba ijwi riri safi. Ijwi nyene abademu hamwe baririmbira. Erega Imana yanzanya amashugwe kwisa abakobwa kugira tuyamemere. Urumva rero abakobwa basumije Imana. Oya. We nawe ugomba umbe nka Samuel ngaho mu nzu. Mukaje nane ndakubwira ibintu byumvikana. Jewe nimba bakuntumye ubu nyene no gukatisha gahikoroza ugasubira uvuga ngo ndenganije. No banda kurengane uwo mugenzi wanje. Uwo ndashaka yuko tutuza turajana. Mugenzi mwiza no wagwanura ibintu bizizi. Bombafu. Usigara ngaho wenyene. Biteka. Isaho. Namake kumeze. Mbere ndakubarire utaha. Je nagomba usigurire yuko iyi nzu wayihinduye inzu y'amasengesho canke kijya cyumba wahaye ujya mukobwa wagihinduye icumba c'amahombi. Ivyo bimbaza kubereke. Je mwijoro yo nduhuse imba ndiko ndaganira n'abantu banje bakamaro nkaba Beyonce nkaba Rihanna abantu nkabo onya. None ivyo bintu vy'imiyaga wishinga nguri kuvugana navyo ko atabona umva ngaha muri kati wacu. Papa abo we ntobumenya abo ni baba nino onya abo baba state aha nta bantu bahari hafi mushobora kuganira. Papa urazi n'ikindi kintu nari nakubariye ntuza n'undi mugore wa kabiri mu mwanya wirukanye mama ntubone narakwihoreye. None urafite uruhusha rwo kundaba
mu bagore nzana aho uri kundengera karimbi wewe aho rero unyumvirize uzoshiduka wowe warabaye pastor muri ino nzu ujya mugore nawe yabaye mama pastor ujya mukobwa nawe akokera ingoma nanje rero ninashima kuba ivyo bireke je ndi umugabo nzovyimenyera komera pastor komera dusenge rero dufungure mana cumi jumano gereza zatangiye tokose izina ry'Imana amashimwe zitugwe neza izina rya Yesu papija amen. mama wewe papa yakuzanye akuzi kuko urazi guteka cyane gose kuko mu bagore bavuga ati bavuga rugufise ruguruma Abana mu gisagara mama ni bamugira kutaja mu gikono keke je ndo mu uyobora nyigisha rimwe rimwe kandi rero tuzuriyubaha indero ku isahani mureke kuba muvuga hari ikintu papa je nari nshaka kugenda kwigira state America hari ibyo bariko ravuga ubugari bwanyoheye mama igisambu wawe urayora imboga uriko uracoma imboga wewe oya mama je imboga umwe n'igisambu je mbona imboga zirahetse agorera umugore mu nzu je pakesinzi ibintu harimo vrema oya uyu muntu acuranye nawe azoreka gucura umugore isani yari yuzuye imboga igiye basha je nibuze musubire kunsangiza na parfait vrema imboga zose Ninda gusangiza. ugarisha tuwisha ninda gusangiza ko ari wowe ubyarura ariko pa nabiragibona ngahanya ufungura twe ko bicura raba isahani zabo je nta mboga ndiko ndagira isahani zabo ziracutse ne umuhungu asigaye yigenza nk'ikirara reka reka oya parfait je Igikoko. sindavyemera vrema ni igikoko reka uzoba ubibona ikiwe imboga zihere basi nsigira naho no gusigira wowe bumara ubu bugari bwose parfait kandi urazihejeje kilo cy'inyama oya parfait je nibuze usubire kunsangiza na parfait Rose umuhungu ndadanse Bonese umuhungu siwe wamuvyaye raba isahani isigaye igaragara None uzomushira? oya ivyo bintu ntibiba ihu isahani igaragara ihu urera nabi ukareba abahungu bajya nk'ibisuma oya ndaba rero ico ubukora mama wagihungu we ukuntu kizirotse